Ushobora kuba uri kuribaza ngo New Life Technology ikiganiro cy'uno munsi kije kudufasha iki mu buzima busanzwe. Ushobora kuba utunze telefone smartphone kuko niho ushobora gukurikirana ino video yanje kuri YouTube udafite telefone Android. Ushobora gushika uyu munsi utazi ordinateur ngo niki. Ngerageje kunyarutsa ordinateur ni machine nyabwonko idufasha kwandika cyangwa se kubika traitement des données cyangwa se saisie d'une façon automatique. Nkuko rero tumaze kumva yuko ordinateur ari imashini dushoboza kubika ibintu ikadushoboza kwandika stockage na traitement des données d'une façon automatique. Uno munsi ndakuzaniye ubuhinga bw'ingene ushobora gufata ugahuza telefone yawe ukabihuza n'imashini ukoresheje umugozi bita USB, Universal Serial Bus, ku bantu badasanzwe bakizi. Ni gute none nofata telefone yanje stockage yayo cyangwa se carte memoire yayo ari Android nkabihuza n'imashini, nimara kubihuza nkaca mfata ibintu biri muri telefone nkabyimurira nko mu mashini. Reka rero dukurikirane turabe nce ndabereka n'ubuhinga bw'ingene ushobora kubihuza direct utarinze guca muri bwa buhinga bwo hejuru ku bantu basanzwe babikoresha. Mwari musanzwe mubizi yuko ufata ugacomeka umugozi wawe ku mashini, urangije ukacuza ugacomeka hano naho muri telefone, ukacumanura muri barre de notification, hanyuma ukacubona ahantu hari igishusho nk'iki muri ko murabona imbere yanyu, hanyuma ukaza guhitamwo ahanditse file transfer. Ariko no munsi nakuzana trick y'ubwenge y'ingene ushobora guhuza imashini na telefone ugacomeka ko direct ikacisoma par défaut. Ibi biraza gufasha cyane abantu basanzwe bakora mu cyber, mu studio photo no mu secretariat. Namwebwe mudasanzwe muhakora ndabasaba gukurikirana ino video kuko ejo ntuzi ico hakubikiye, ntuzi ejo nguzoburana akari mu mutwe n'abarundi barabimaze ngo ikigera kabisema. Nkurikirane rero etape par etape ndakwereka ingene ushobora gukonfigura telefone muri settings maze ugacomeka ko par défaut direct kacisoma mu mashini. Muri ino video nyene ndaza no kubereka ingene ushobora kwinjira muri telefone byibura ugakora YouTube kanaka ukoresheje imashini. Ni mwayikunda muraza gukora partage munyereke mu commentaire nzogenda ndabereka n'ibindi bikurikira. Ushaka kugira ngo telefone yawe smartphone cyangwa se Android uyicomeke ku mashini hanyuma ihita itora ijya stockage interne atakindi kintu na kimwe wirura kora, uraza kuza ngaha muri settings hanyuma ucana handitse my phone ku bantu badafise developer options, ushimana handitse bold number fyondeka inshuro indwi unyarutse inshuro indwi. Jana bambwiye you no need, you are a developer. Donc I'm already a developer. Niyo mpamvu batanyemereye. Donc je nsanzwe ufite i developer options. Gusa nko ku bantu bafite amatelefone bari kuformata cyangwa telefone zishashe, i developer options uraza kuyicreate uciye hano kuri bold number 7 times quickly. So ukora roturu nkuko ucimana kano handitse system, murabona hano handitse developer options ucisyonda ko nkuko. Hariyo utuntu twishi nzogenda ndabigisha kamwe paka utuntu tutumaze two muri developer options. Tugarukira muri developer options. Chat manuka rero hano uraza kumanuka bukebuke ntimuze gushonda hano ntababwiye kuko hano hari ibintu byinshi bishobora kwica telefone. Uraza kumanuka pole nkuko nyanje ndiko ndamanuka ndabereke. Murabana ahantu handitse ngo default USB configuration. Uraza kucuca ushonde ko ngaha munje indani. Ndibaza murabona neza yuko handitse file transfer. File transfer. Donc wewe urabizi ko ku mashini ari file transfer, iyi USB tethering urabizi neza ko ushaka ufate iyi connection iyo muri telefone uyishire ku mashini. Twebwe rero par défaut urabona ko kari kuri no data transfer cyatugasha kuri file transfer dukora foto nkuko bana niyo unsubiyeyo nsanga yibere ngaha. Aha rero igihe cyose nzoba ngomba gucomeka telefone yanje ku mashini, igihe cyose nzobashaka guconnecta telefone yanje ku mashini nzoba gucomeke mo cable gusa bya bindi byo guca nkwega ino ruguru muri barre de notification kugira ngo haze
kajya kantu selection ntibizorinda kuza. Reka ce tugira ko tubitestinga turabe. Nukuvuga umaze gucomeka ku mashini urabona neza yuko ndabereke ucometse ku mashini. Reka ncomeke ko murabe. Mfata USB ndayishira mu mashini. Urabona ncometse nkicomeka ko ikinyereka telefone fisi. Bana nga Tecno Spark Witse. Hanyuma ncanje hano handitse SOPS nko mubizi nyene. Nshaka nkakoresha Windows E inira kursi canke nkicira hano handitse SOPS. Murabona hano muri marge baranyereka ubwoko bwa telefone fise kuri Tecno Spark Witse no ngaha kandi bakabinyereka uca aho ushaka. Ncanza nkashafye na declick nga ninja muri stockage interne iyo telefone. Hanyuma urabona baratweka amadoshe atandukanye. Ari nk'ivyo twafotoye, ari ivyo twatoye nko kuri Xenda n'ahandi. Ukinjirayo mu kwinjirayo uraza usonda declick. Hanyuma ukaco cano ari ama video. Murabona yuko basurabana ni doshe zitandukanye ugenda uca aho ushaka. Hanyuma uca cano handitse Android ushaka nko kuja gutora ibintu byo muri WhatsApp. Ukaraba WhatsApp uri kurakoresha komsa nkuko nyene ndiko ndabikora. Ari nk'amafoto reka nkopye nk'akano gafoto ndagashe kuri biro y'imashini naho mubibona ingene imashini iza kubika ibintu. Nshinkira akadoshe ndakite foto. Hama ndagafye ndeko declick kugira ngo ndakinjiremo. Hanyuma nshefyo ndakore ya foto ndayishiremo. Ngira murabona neza ifoto maze gushiramo. Yes. My people mukomeze ku ikiganiro cha New Life Technology mukigezwa na Eric mukagikurikirana kuri chaîne yitwa New Life Studio Bugenyusi. Ukaba utari bwakore subscribe ntusaba ukore subscribe kugira ngo utazokwigira ucikwa n'ibiganiro by'ubutaha. Murabona ko nje n'ingufu zidasanzwe dukora n'ibintu bisasha cyane. Thank you for watching.